nige nkubwire muntu w'Imana, Yesu siwe yananiwe gukora, Yesu siwe yananiwe kuzura ibyawe byapfuye. Icyo usabwa banza ukora icyo ubwirizwa gukora. Haleluya. Ubanza ukure ko uyo mutima utizera, ubanza ukuremo. Ubanza ukuremo, wizere. Haleluya. Ibyo byaha ugaraniye mu mutima wawe, ubanze usaba imbaraga zo kubinesha. Haleluya. Ibyawe uyu munsi bishobora kuba byaraboze, kandi wumva ngo ntibigikunda, ntibigishoboka, ariko nagira ndakubwire ngo imbere ya Yesu nta na kimwe kidashoboka. Ngira ngo uwo guhamika uyu mwanya ntiwobura kudashinga intahe ngo uvuge ibyo yagukoreye utabona inzira na ntoya. None ko wibagiye ibyo ukaba uyu munsi wihebye, none yakoze biriya hari aho yaroye, yazuye bijya nyene, nanjye yanzuriye bimwe inzi gute ntayizera ko nibiri imbere yanjye izobikora. Abantu turakunda gucika intege. Je haraho nkura n'abantu ugasanga bariko barakubwira, nigeze guhura n'ikibazo, ico kibazo cari gikomeye. Bari abana b'abamayibobo nagaburira, hanyuma bakunzi bahora CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Ndagushimira Data imbabazi zawe n'urukundo rwawe, ndagushimira ko atakure habaho Mwami Imana imbere yawe utokura umuntu. Ndagushimira ko ari wewe uzura ibyapfuye ukabihindura bizima. Ndagushima kuko Mwami Imana tana rimwe utubakura, ariko tuba hagufi mu bitugora n'ibitunaniza byose. Rero naka kanya ndakwiyambaje, saba mpwemu yera wakomeze kubana nanjye no kungirira neza kugira ngo mbashe gukora igikorwa cyiza gihimbara Imana. Urakoze wa Mana we ko byumvise kandi ko wemeye kubikora. Icyubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisende ndabyizeye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga yuko Yesu Kristo nta kintu na kimwe adashoboye, ibyapfuye arabizura. Uyu munsi ushobora kuba wihebye, ushobora kuba wihebuye, ariko nagira nkubwire ngo nkuzaniye inkuru nziza ivuga ngo byose arabishoboye. Haleluya. Byose imbere yiwe birashoboka, kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo bidoshobokera abana b'abantu ubishobokera Imana. Haleluya. Rero ushobora kuba waragerageje, ushobora kubona uvuga ngo mbega bizogenda gute. Inzira z'Imana zirenga igihumbi. Reka rero dusome ijambo ry'Imana riri muri Yohana igice cya 11. Turasoma kuva ku murongo wa 40 dushikane ku murongo wa 44. Haravuga ngo Yesu aramubwira ati, sinakubwiye ko niwizera ubona ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho ikibuye. Buno Yesu ararangamiza ati, Data ndagushima kuko wanyumvirije. Jewe nari nsanzwe nzi ko unyumviriza ubudasiba, ariko ndabivugishijwe n'ishengero rihagaze ngaha, kugira ngo bizere ko ari wewe wantumye. Amaze kuvuga ivyo, asemerera n'ijwi rirenga ati, Lazaro ngwino sohoka. Uwari yapfuye arasohoka, azingiriwe ko impuzu ku maguru no ku maboko, n'igitambara gifutse mu maso hiwe. Yesu arababwira ati, nimumuhamburure mumureke agende. Amen. Iyi nkuru ni inkuru mwese muzi, ngira ngo n'umwana ari muri maternelle arayizi, kuko ni inkuru abantu benshi bakunda kwigisha ko umuntu, inkuru ya Lazaro Yesu yazuye amaze iminsi 4 mu mva. Uyu muntu yari inshuti cyane ya Yesu, kuko Yesu yakunda kugendera iwabo, hanyuma bashikiwe bakaba bakunda Yesu kuko yari yarakoze igitangaza, agirira neza mushiki wa Lazaro. Donc byari inshuti ziwe, na Lazaro yari inshuti yiwe. Hanyuma ngo aragwara,
agwaye baramutumako kugira ngo aze kumukiza. Umva inshuti y'umuntu, urumva bari bazi ko acanyaruka kuko barabona ko yirirwa arakiza n'abandi, noneho wewe yari inshuti y'inkoramutima, bumva yuko ataza guteba. Yesu arababwira ati genda mubabwire ati ingwara si yo kumwica. Hanyuma rero ngira nta n'iminsi ibiri yaheze baronse iyo nyishu bajabona Lazaro arigoroye arahwereye. Baragenda baramuhamba. Hama Yesu iminsi 4 iheze abwira abigishwa biwe ati ngo tugende ati Betaniya tuje gukangura Lazaro. Baramubwira ati none wewe amakuba wahaboneye ubu twosubirayo? Ati ahubwo ati none yabasinziriye ikibazo kiri harakanguka. Munyu barabahishurira bagira ati Lazaro yapfuye. Hanyuma rero baragenda baravuga ati reka tugende. Toma aravuga ati reka tugende dupfane nawe nta ngorane. Hanyuma ngo bashitse Mariya arumva yuko Yesu yaje, bashikiwe arabyumva, baza kumusanganira. Hanyuma baramubwira ati uyu haba ati musaza wacu ntiyari gupfa, turumva barira. Yesu arababwira teka ati nimwizera murabona kugira neza kuhoraho. Atego turabizi ko azozuka ati mwizuka rya bose. Yesu arababwira ati nukuri ati nimwizera murabona igitangaza c'uhoraho. Naha rero twasomye donc uko Yesu arababwira ngo Yesu arababwira ati sinakubwiye ko ni wizera ubona ubwiza bw'Imana. Urumva ko kwizera kuguma kugaruka. Umuntu yizeye niwe ashobora kubona igitangaza c'Imana. Niwe ashobora kubona igitangaza c'Imana. Rero ngo Yesu arababwira ati umviriza genda munyereka aho mwamuhambye. Baraja kuhamwereka ariko baramubwira ati ariko yamaze kunuka. Atumve ndababwira mwebwe gusa reka kuvuga ibyanutse n'ivyagize iki, jewe mfise ububasha ku byapfuye ni nkabizura. Haleluya. Ngo arababwira ati mwebwe ico ndabasaba ni kimwe, hari ibikorwa mwakoze mwebwe nivyo nkeneye ko mukora gusa. Ati bisigaye ivyakozwe nanje ivyo mfise ku bubasha ndabikora. Tibanza mukure kwico kibuye. Nge nkubwire muntu w'Imana, Yesu siwe yananiwe gukora. Yesu siwe yananiwe kuzura ibyawe byapfuye. Ico usabwa banza ukora ico ubwirizwa gukora. Haleluya. Ubanza ukure ko uyo mutima utizera, ubanza ukuremo. Ubanza ukuremo wizere. Haleluya. Ivyo vyaha ugaraniye mu mutima wawe ubanze usaba imbaraga zo kubinesha. Haleluya. Kuko ivyo vyaha biratuma udashobora gushikira igitangaza cyawe. Amen. Birashobora ko udashobora gushikira igitangaza cyawe. Banza ubikureho, igisigaye cyo gukora ibyo bindi bikunaniye ni igikorwa cya Yesu. Haleluya. Nababwira ati banza mukureho ico kibuye ngo hama baragitembagaza. Ico yakoze ni giki? Yegereye imva. Haleluya. Aravuga ngo buno Yesu ararangamiza ati data ndagushima ko unyumvirije. Haleluya. Ngo jewe nari nsanzwe nzi kunyumviriza ngo ubudasiba ngo ariko ndabivugishwe n'ishengero riri hagaze nga kugira bizere ko ari wewe wantumye. Haleluya. Yesu yarabizi neza icyaje gukora, ariko hari ibyo akora kugira ngo abantu bizere. Haleluya. Arahamagara Imana. Hamagara na Lazaro. Lazaro agira iki? Lazaro arazuka. Haleluya. Haleluya. Lazaro arazuka. Rero umuntu w'Imana, ivyawe uyu munsi bishobora kuba byaraboze kandi wumva ngo ntibigikunda ntibigishoboka, ariko nagira ndakubwire ngo imbere ya Yesu nta na kimwe kidashoboka. Ngira ngo uwo guhamika uyu mwanya ntiwobura kudashinga intahe ngo uvuge ivyo yagukoreye utabona inzira na ntoya. None ko wibagiye ivyo ukaba uyu munsi wihevye, none yakoze biriya hari aho yaroye, yazuye bijya nyene. Nanjye yanzuriye bimwe inzi gute ntayizera ko nibiri imbere yanjye izobikora. Abantu turakunda gucika intege. Je haraho nkura n'abantu
ugasanga bariko barakubwira baguca intege bakubwira ngo none bukabona bararira. Je ndababwira reka kurira, reka kurira. Imana ega ni inyungu yayo na nyene kubikora. Yes, ni inyungu y'Imana nayo kubikora, kubihindura. Ni inyungu yayo. None uyu munsi woba uyivugira hanyuma ikareka ibintu bikaguma vyirabura, none wumva intaye yo biri. Imana ibikorera kugishakiye. Lazaro none Yesu ntibamutumyeko. Lazaro akigwaye ntiyaje, kandi n'umunsi wa mbere yapfa bamuhamvye ntiyaje, n'umunsi wa kabiri ntiyaje, n'umunsi wa gatatu ntiyaje, ariko aravuga ati ndagenda ku munsi wa kane. Nawe uyu munsi ushobora kuba usenze umwaka ntiyishure, ushobora gusenga n'ibiri ntiyishure, ariko kuwa gatatu ikishura kuko ari igihe c'Imana. Yesu rero akorera ku gihe ciwe. Haleluya. Ntakorera ku masantima yawe, ntakorera ku masantima yanje. Oya, akorera ku gihe ciwe. Haleluya. Haleluya. Kandi vyose abikorana urukundo cyane, kuko aragukunda, arankunda. Haleluya. Aragukunda, arankunda. Kandi ngo ibyo turekeramwo, ibigerageza turekeramwo ngo si ibyo kutwica. Ingene babwire, jewe narabonye Yesu yentervena mu bihe bikomeye, abona ko ikintu gishobora kukumerera nabi, abona ko udashobora kucihanganira. Nigeze guhura n'ikibazo, ico kibazo cari gikomeye. Bari abana b'abamayibobo nagaburira, hanyuma bariba amahera. Haje umwe, abandi sinababonye, mbwa haje umwe niwe yafashwe. Nukuri documentation arayemeza yuko ayo mahera ari je yahaye, ko ari je yahaye, ndi mama wabo ndabagaburira. Ati urumva, kandi n'umumama arayazana, araza neza, aranyemeza n'umutima utekanye uri hamwe. Aravuga ati mama, zana ya mahera nakubitsa, ngo ya mifungo y'amadolari. Aravuga ati je umutima wanje uratekanye kuko nzi ko yari umuvyeyi ntashobora. Ati kandi mama, nta kosa wakoze, nta kosa wakoze, nitwe twibye, we ntaco bakugira, yazana. Bantu b'Imana, narasambye, ndasamba, amajambo arankamana, aravuga ati ndatekanye, kandi yaratekanye. Jewe ndavuga mana, abantu dukorana barasigura bose, baravuga atagwe reka tumujane muri documentation aze gusambira. Ndavuga je ngira nje muri documentation ataca nakoze. Ndibuka ko nagiye ndirotira gatoyi, ndiko ndarira. Ndabwira Imana, wewe ibi bikorwa ndiko ndakora nta yindi nyungu nimwe jewe ku giti canje mfise, ariko ni inyungu y'ubwami. Nta w'imifaranga, nta ati none uremeye uransacrifice, ngende kumaramara, ngende gufunga. Mana ndagutangariye. Hariho umujournaliste yari kumwe n'abo bantu, aravuga ati mbega ayo mahera wayamuhaye ari he? Ngo kuri iyi ntebe, ngo hari ku munsi wa kabiri, ngo niho namuhaye yica. Ati none yakora yari wenyene? Atoya, ati yari kumwe n'umukozi we w'umuhungu. Ati none uyo mukozi w'umuhungu tumuzanye uwo mumenya, urumva ingene Imana ikora. Ati no mumenya. Baca bazana abahungu bane, hama acagwa ku wundi muhungu yakora hirya, kuko uyo mujournaliste yahora aza gusumira, nari mfise akalimentation, yahora aza gusuma kenshi ntiyahasanga. Ati none nta bandi bakoze akoresha? Ngo nta bandi. Nakoresha abagore babiri, umwe yakora mu gitondo gushika ku mugoroba, uwundi agakora mu ijoro. Uyu mujournaliste acarabakebukanya, arababwira ataramubesheye. Ati ko aha hantu jewe ndahazi, hari abakozi babiri, bari batatu, yari abakobwa babadamu babiri n'umuhungu, kandi n'umuhungu yerekanye ntiwariwe. Mba nkize gutyo. Murumva Imana hari igihe yentervena kuko ubona uri muri danger, hakaba n'igihe ibintu abikurekeramwo kubera iki? Iri kwiraguforja, iri kwirakwigisha, iri kwirakwigisha. Rero nta kintu na kimwe Imana yacu idashoboye.
ibyo bayiraretse hari impamvu. Haleluya. Rero ntucike intege, yizere, ni Imana nziza, ni Imana igira neza, nta kintu na kimwe kisoba, nta na kimwe. Ijisho ryayo ribona hose, ribona twese, ribona ahantu hose, ngo ni kuzimu Imana yacu irahabona, ngo n'umushatsi yukorotse ku mutwe wacu irawumenya. Haleluya, haleluya. Rero ntutinye ibyaboze, Imana ishoboye kubizurira ku gihe cayo. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Ndagushima Mana kandi ndagukunda. Uri umwizigirwa kandi uri umukunzi wacu, uri umutabazi wacu, utugwanirira intambara tuzi nizo tutazi, kuko itabutugwanirira umwase twese aba yaratumize bunguri. Ariko ndagushimira ko udupfumbase mu kiganza cawe, kandi waravuze ko atakintu na kimwe gishobora kudukura mu kiganza cawe. Kandi Mwami Imana, ni kenshi uducira inzira aho tutazibona. Reka abana b'Imana tugire ukwizera, tukwizere ko tuzi neza ko utananirwa kandi udahemuka. Urakoze wa Mana we, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.